tugitangura twagiye duhezagirwa muririmbye abaririmbyi bamwe baririmbye bavuze ngo Imana yakoze ibihambaye ngaha mu Marambya kandi iyo twitegereje Imana yakoze ibihambaye mu mwaka uheze iracakora ibihambaye n'uno munsi kandi izobananya gukora ibihambaye Imana ihabwe icubahiro. Muri aya majambo rero duhejeje kumva ayo turangirije ko ni jambo rivuga ngo nkuko twakiriye Yesu Kristo tugendere muri we. Erega ibyo bikorwa byose nta handi vyanduruka mu gakiza kaboneka muri uwo mwami wacu Yesu Kristo. Kuko tumwakiriye tukamwakira neza tukamushitsa mu mitima yacu turahinduka tukabivyaremwe bisha kandi tugaca dukorera n'Imana. Imana ihabwe icubahiro. None rero amajambo tugiye kuyaga muri uyu mwanya ngiye gusoma amajambo makeya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice ca 12 turasoma hariya ku murongo wa 26. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ca 12 ku murongo wa 26 kandi duce dusoma no mucete kigira kabiri Paulo yandikiye abikorinto igice ca 6 ku murongo wa 1. Bere mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ca 12 ku murongo wa 26 avuga ngo nihagira unkorera nankurikire kandi aho nzoba ndi umukozi wanje nihazoba nihagira unkorera data azomuha icubahiro. Igice ca 6 ku murongo wa 1 hariya muri kiriya cete kigira kabiri Paulo yandikiye abikorinto avuga ngo kandi ko dukorana nayo turabinginga nimwereke ubuntu bw'Imana gupfa ubusa kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamwo ndakumvise no ku munsi wo gukirizwako ndagutabaye. N'aya majambo tumaze gusoma hano nkuko twamaze kubyumva muri ibikorwa byose Imana yakoze ngaha byose n'andi byanduruka n'ubuntu bw'Imana bubonekera mu mwami wacu Yesu Kristo. Kubona muri guguringana gutya nibyo gushima Imana gusenga Imana mugamwebwe kubwo buntu mwagiriwe ubuntu twagiriwe n'isaha yo kwinjira igeze muyumvira mu mitima tuyumvira mu mitima dukumva ko gukoranira imbere y'Imana hageze. Imana ihabwe icubahiro. Hanyuma rero ubwo buntu butwigisha iki? Ngo twahawe ubwo buntu bw'Imana kandi ubwo buntu bw'Imana icyo butwigisha kwihana ibyaha kuva mu bigabitanyo tukakira Yesu nk'umwami n'umukiza kuko ari we aharira ibyaha agahindura abantu b'Imana bakaba ubwoko bw'Imana bakaba inyegu y'Imana bakaba ikoraniro ry'Imana. Imana ihabwe icubahiro. Aha dukoraniye ngaha rero kuri uyu musozi tumaze guhinduka iri jambo numva mu bugingo bwa uno munsi nuko twibutswa gukorera Imana. Ibikorwa byose mukora ngaha nibyaje byuruka biva mu ijuru gutyo. Imana yarakoze mwakoresheje abantu yakoresheje mwebwe ikoresha abakristo ikoresha abakozi b'Imana ibaye ibyiyumviro vyiza vy'iterambere by'ukurondera abantu bashobora gukoranira Imana ibakoreramo murumvira murakora. Kuko Imana ihamagaye umuntu akakira agakiza irakeneye ko tababanebwe ari ikeneye ko duyikorera. Kuko ibikorwa dukorera ngaha muri iyi si tuzobihera ingero mu bwami bw'Imana nitutarambirwa nitutacobogora. Imana idufashe rwose cyane. Nguyikorera rero ukorera Imana ukorera Yesu ahari nihazoba kandi data Imana nizoba
izomuha icubahiro. Imana ihabwe icubahiro. Twebwe twese ko twahamagariwe gukora, twese namara ukubura arakora, namara bubaka ibi barakora, namara bavuza ivyuma barakora, namara bakubura hano barakora, namara abakozi b'Imana barakora. Twese turabakozi mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nguzongorera rero, Imana idufashe, kuko umuntu arashobora kugaragara ko ariko akorera Imana ariko atariko arakorera Imana. Kubera iki? Kuko muri uwo Yesu Kristo twakiriramo agakiza, yinjira akinjira nabi ntiyinjirire mu musaraba. Kuko ushaka kwakira Yesu yemera kuruka no guca bugufi akihana, aho niho aba yemeye kwinjirira aciye mu nzira y'umusaraba waronga agakiza. Imana idufashe rwose cyane. Ariko uwakiriye agakiza agashikama agahinduka agashinga imizi muri Yesu akagenda yisunga ijambo ry'Imana arakorera Imana, kandi amaze gukorera Imana, Imana izomuha icubahiro. Imana ihabwe icubahiro. Urazi icubahiro umuntu adahawe n'abana b'abantu, ahawe n'Imana. Imana irema ijuru n'isi. Imana igera ko ibintu bihagarara bigahagarara, yagera ko bigenda bikagenda, yagera ko bitera imbere bigatera imbere. Imana ivuga atawivuguruza. Imana yaremye ijuru n'isi, ubura umuhigwe. Imana ihabwe icubahiro. Bizoduha icubahiro umuntu acakorera Imana. Iryo mpagaze ko uno munsi n'iri jambo rya Yesu yavuze, uzomukorera n'Imana izomuha icubahiro. Gukorera Imana, haraho umuntu akorera Imana. Amucete Paulo yanditse abikorino yavuze ngo dukorana nayo, kuko dukorana nayo. Hari umuntu abakorana n'Imana, akorera Imana, ico ni cambere. Hari abakorana n'Imana, ico ni ca kabiri. Hari abakoreshwa n'Imana, ico ni ca gatatu. Ijambo shaka duhagarara ko rero n'iri jambo ryo gukorera umwami Yesu cyane gukorera Imana. Gukoreshwa n'Imana n'ibitara abantu birashobora gukorera Imana, gukoreshwa n'Imana. None Bibiliya bitubwira igihe amapfa yateye Eliya, Imana yamukoreye ibiki? Imana irabona ko amapfa yateye, Imana irabona ko amazi yakamye, iragera igikona, tiwa gikona we umusabyi wanje araba hari uza bamumushira umutsima, uza bamumushira umutsima. Eliya hari umukozi w'Imana, isaha zigeze igikona kikazana umutsima, kikazana inyama, kikama kizana inyama. Murazi igikona kirakunda inyama, kikazana inyama, umukozi w'Imana akajya gahaga. None ibikona bizoja mu ijuru, mugabe cyakoreshejwe n'Imana. Imana idufashe. Igihe cy'Abaramu n'Abaraki, Imana iramwinginga ati yewe Baramu, yewe muntu w'Imana, nuje hariya hantu aringinga Imana, agobera Imana. Imana yayigobereke tibasifa kugenda. Erega Imana yari yansi. Imana irakoresha indogoba, indogoba iravuga nk'umuntu, atandogoba zahora zivuga. None yakoreshejwe n'Imana, none indogoba zizoja mu ijuru. Imana idufashe. Ijambo mpagaze ko sugukoreshwa n'Imana, kuko ari nibikoreshwa n'Imana bitazoja mu bwami bw'Imana. Imana idufashe dukorere umwami Yesu, dukorere Imana. Amen. Dukorere Imana, ukorere Imana muri uyu mwaka. Imana ikungura yindi ntambuko yo gukorera Imana, ukorera Imana. N'ubu ukoreshwa n'Imana gusa, wige gukorera Imana. Imana ihabwe icubahiro, kuko nitwayikorera tukayikorera na se wo mu ijuru azoduha icubahiro. Imana ihabwe icubahiro. Erega icubahiro ni ciza, uratona imbere y'Imana. Imbere y'abantu uhawe icubahiro turakoma amaji tugatazira, tewe Imana ukize neza. Mbega guhabwa icubahiro n'Imana naco bicuriki? Kandi Imana muga icubahiro umuntu niraba uburebure cyangwa ubugufi, niraba ubukene cyangwa ubutunzi, oya, niraba kumenyekana cyangwa kutamenyekana, oya. Imana iraba umutima, kuko uwemeye kuzana umutima imbere y'Imana wese iramwemera,
atakindi kintu iravye iraba ngo n'umuzungu iraba ngo n'umwirabure ariko iraba umuntu wese yemera guca bugufi avuga ati nemeye ko kwakira Yesu kugendera muri wewe gushikama muri wewe gushinga imitsi muri wewe no kwemera kukorera ujane nanje undongore muri uyu mwaka wa 2024 turongorwe n'Imana tuba abakozi b'Imana dukorera Imana bani bahezagiye nuko abumvise amajambo mwese umwami Yesu Kristo abagirire neza Mana iyo mwijuru se umwami wacu Yesu turagushimiye kuri riganuke n'iri shengero rikoraniye hano urihezagire urigirire neza uhezagire abakozi kandi no muri ibi byose bigiye gukurikira ushishikare kugurura imitima yacu kugira ngo ijambo ryawe ribananye kuronka ikibanza kandi rigire icyo rikoze mu bugingo bwacu n'ugicubahiro n'icawe amashimwe n'ayawe